ndagenda turahaginga mbona yishimye ifise ibiguma byo kumpobera nanje rero sinkunda kwirengagiza umuntu tubaye nimero yo hanze tuyumvira amafaranga kugira ngo mungikiye bya bintu par exemple amafoto ari tuni cyangwa ama video ntabwo bayamurungikiye for free ari ready gukora whatever kugira ngo aronke amafaranga hari ivyo yamuhaye amuha nk'umwa kugahera muheretse hanyuma kakabiri nawe amusage acabona juste kuya plaisir twiryohere bumve ko nasohokanye ariko no kwiryohera bumve ko nasohokanye ni umutsipe ngaye bumve ko nasohokanye mugabo mina muoa bana mama yake mariage pipipi nzokwambarira nzobudafizi naboneka ko muzokundana shake ndabimeni banga koni yari bitobo navyonse ko tuzokunda ari abagore bamaze kungwa mu nda nkajugumya cyaba abagore bagabo bamufata Every story matters. iyi ni STV bje banyita MC Handi unkundira guha ikaze no ngenda gushimira kuri wewe umaze gufata akanya ko kudukurikirana nshimira nawe bamaze kugira n'icyo cyo gira commentaire wewe wagize partage tutarangiza no kubigusaba Imana iguhezagire ndi kumwe na niyo nkuru Chanceline nkuko mumuzi numwige makina filme yigeze kuba hostinga sinzi ngo yarabihevye by the way yaratwishuye yabihevye ariko no munsi ngarutse nawe nje kuyaga nawe ku bintu bibica nk'ibitatu nje kuyaga nawe kubijanye nkuko ari umukinyi wa filme tusuye tumubaze ivyo tutamubajije uno munsi kandi nkeneye ko tumumenya gusumba tumumenye Chanceline ninde afise imyaka ingahe oh la la yiga mu wakanga icyo nzi ndazi ko yiga muri universite yiga ibiki umuryango wiwe arafise abavyeyi bose avuka mu bana banga ivyo ndazi ko ari bake babizi naje ndimwe mu batabizi byose urumva shaka rero kumenya n'umuntu ki neza na neza kazoza kiwe kako kagenda gute ka filme mbega ariko aronka ibiki ivyunguka karonka muri ibi bintu vya filme nibihe mbega jewe yarigeze kumbwira kumpa message ati jewe bagomba bantangira inkwano ngire mariage est-ce que byari byo cyangwa yakarantera inkuru je ntavyijana nkaba ndamubeshe nguye ari imbere yanjye ndazi ko yabimbi kandi yabimbi ari so yes turaza kubimenya mbe arashobora kuba ari mu bakobwa banyotoye kugira mariage mbega afise imyaka ingahe arabimerita ko ariko arakina ifilme ari actrice principale ya cinema ngo état civil aranyotewe état civil natubwire ivyo ni bimwe mu byo tugiye kuyaga nawe nkakwibutsa yuko ibyo byose tugera tubironkeye inyishu kandi inyishu nziza cyane nkunzira rero ndagushimire kandi wewe wamaze gufata akanya rero kugira ngo ukurikirane ikiganiro nyezina ndakuramutse Chanceline ndakuramukije nanje ikiganiro cyane kirateye ubwoba kuko uhemagurika ndumvise ibintu ugomba kumbaza ko cyangwa ubwoba usa n'ibomba muhira wabasize bameze neza ego barashima Imana n'abantu bakeye Chanceline niyo nkuru afite imyaka 22 afite abavyeyi bose ya ndafite abavyeyi bose papa na mama mu bana bangara umwana wa kangahe mu bana batanu ndi umwana wa kabiri abavyeyi bawe by the way bakira gute ivyo urimo ibisi ibintu twese tukibitangura twe batwita abandi bakatwita abasazi batubona n'amamikro mwibarabara no munsi biradutunze bidutungiye n'umuryango kandi n'abagenzi bacu barabizi ko arivyo bidutunze kandi arico kinini bitumariye mbega nawe umuryango wawe situ abavyeyi bavyakira gute iyo uri muri ibi bintu situ amasinema cy'amasheri shushu nyene bakabona witayemo imitoma bagutayemo imitoma bagukorakorako ni sinema birabamwo mvuze gukorakorako nibisanzwe okay hajya hazogera nigiye musomana n'umuhungu muri sinema oh la la ntibirashika mbega ntibirashika ariko bizoshika si kuko ubu nsora kubwiye ati iyi sinema rero bisako dukisinga muzokisinga oh la la gusa ndazi ntimuzokwe exagera muzogira kakabizu kakura ati ngo ukurako sasa muhiri wanyu abavye bawe banakusupporti cyangwa nyene upfa kubijamo batabisupporting umwana wese akora ibintu bidashikika n'abavyeyi kenshi ntibikunda ntakunda kuwininga ntibikunda gutera intambwe jewe abavyeyi banje baranshigikiye
ivyo nkora vyose ibintu byose uzinaciyemo ubuzi bwose uzinakoze bwose barasupportinga kandi n'ikintu nshimira Imana nuko abavyeyi banje nka papa wanje niyo motivator wa mbere mfise na niyo mufana wa mbere mfise hari nk'akantu nakoze kikosa mu kiganiro ndamubona yandikiye akambwira ngo kubera ki wagize papa wanje kubera ki wagize uko ifo hari ukuntu nari mpaye gukora ibiganiro ndi nyuma ya kamera nk'uko wakoze agaca yandikira ngo kubera ki muri iyi minsi gukora ibiganiro nyuma ya kamera ifo kuja imbere ya kamera papa wanje nkamubwira oya nyine nkamusigura ingene impamvu nabikoze ngo ati sawa peut-être nje ntazi ingene akazi kanyu gafonctionne byose kabisupporting na filme yose adi namaze gukina nta nimwe atararaba dusaziraba ndetse akanaha n'abagenzi biwe bakaziraba burya umuvyeyi iyo ukora ibintu vyiza bon nka filme uretse ko hari abandi bavyeyi batabitahura ariko hantu ndashimana yuko abandi bavyeyi babitahura bakabona gukora akazi kandi akabona ko ari ikintu ciza ponje ashobora kubona link akaraba filme yose akayimara and then agapartage no kubagenzi biwe hari n'igihe wenyine anyibarize nta yindi filme muri asohora cyangwa akambwira nka FEU kubera yuko kenshi abari ku kazi kwiyetembe bayerekana mwijoro abayiryamiye ubu yambwiye nti uzogende bazishira muri flash zoze ndi mu hanzo zirayo zose kubera ko sindari umwanya kuzikurikirana aho mugeze urumva rero ko ari umuvyeyi ashigikira nanje rero ivyo umugabo biva ku kungene abavyeyi bakuze icambere nukubaka confiance mu bavyeyi ukubaka confiance mu bavyeyi bakaba bijya bintu bibi abandi bavyeyi donc abandi bantu bo hanze biyumvira yuko umuntu agiye umwana w'umukobwa agiye muri iki kintu aca hindura ingeso we ifo yuko wubaka confiance ku bavyeyi bawe bakaba bazi vraiment ndazi uno munsi po wanje ugiye kumubwira ngo chance bamufasha hano runaka ariko akora ibi nibi hari ngiye tokwemera kubera iki nagerageje kubaka confiance mu bavyeyi nico gituma iyo ngiye mu kintu cyose icakora arampamagara akambaza akanampanura ibintu bimeze uko akama conseil hamanje nkamenya ingene nitwara antuka abavyeyi baranshigikiye cyane ariko papa ubwo uvuga cyane mama wawe rero ntagushigikiye no mukunda mama wawe ndamukunda papa wawe mama wawe navyumvise abakobwa bakunda papa wawe yakwivugisha wowe ukunda papa wawe tu abandi bari abandi tuzobabaza ukwabo nibintu oya umva ndiko turavuga muri rusange kubera ko ni binatirel anje ari ibintu binatirel abahungu bakunda mama babo cyane plus que papa wabo mwana wanje akunda jewe cyane kabisa voilà nufise umwana w'umukobwa Ayane akunda ndiko akunda wewe plus que mwiyo c'est ça ubona mwiki nk'ubu wowe image yawe na sheri wawe ivyo mucango vyose twoyimara hayo ndigeze kuvuga ngo ndakubaza ngo nk'ubu Imana ivuze ikubwiye uti tuzane filme y'ubuzima waciyemwo donc uri marié itavuga ngo tuzane filme y'ubuzima waciyemwo before guhura n'umugore wawe muri kumwe yereka donc mwiraya muri kumwe n'umugore wawe vyemera ucaguhera voilà kubera muri komborera amakopo mashanje bakabishyira hanze niko mwijuru bizoba bimeze bazoshira hagikiye crampra turaba ubuzima bwa chance bayajeje cyane nambwira Imana ati Imana ndakwinginze ubwi wanje nimbabarira ntushire ko gusa je mfise abaex bake ni mubahungu ba mbere bafise abaex bake okay courage mfise abaex batatu bonye courage kabisa mu myaka yego kabisa mfise abaex batatu mu myaka nkiyo yose ufise mfise bake ndazo ufise nk'icenda 12 ni bon hagati ya état civil na FEU imwe ni sinema ihera iyindi ni SERIE y'ama episode wakunze cyane filme yi wewe nka wewe état civil nayikinye numva nyene ndabirimo neza na birimo neza ibiki wari uri mu biki ndi muri mude gukina neza kubera ko abantu bazi baratahura kubera ko bashaka ko wari mu bihe byo kugira état civil n'uyu musheri wawe igaca bihomba canke mugahindura amatariki ivyo uri muri abandi batanyifuza ko mariage ndakumva oya ahubwo shaka menye igihe tu nimba bari vyo vyegereje tubimenye basheri waramaze kukwego ko ari umugambi afise none ukunda nanje atamugambi mariage ufise ugiye dushike kuki ndagutuye akajambo urabona ndababara
iyo uba hariya nkajya ahantu utaha kandi mubana n'abandi bakobwa fashanya kuriha inzu Eta civile we ngo ariko ngo jewe ndaraba iyo nta n'itabi kambabaza kwenda gukunda cyane chance mimi nakupenda sana ariko ndagomba ndagupropose ikintu kimwe ndabi gitana ngiki ingo nunga cyane ngo nzurara ku ntebe oya pana ku ntebe oya pana ku ntebe ahubwo hasi ku isima sina kibazo nimba umutima wowe bikwemerera yewe we ariko avuga iyo ni film ya a condition que wabivuze mu cyongereza naco ngereza nanjye ntacyonze kama no sex before marriage ay majamake Yo ni cinema muri Eta civile si man jewe mbashaze kukwega ko je nkurikira si nkuru ndavye ikintu mbafise ikintu no kugazi narumvisemo ya majambo narabonyemo iyi action urenze wone umuntu afashe amajambo ari muri film vraiment no kuba yamuryohe kuri FEU narabonye ahantu Audrey ari kararira ngo mama yagiye namusize afise irigi none ngo namubuze numvise ate akomindura man je ndabakurikirana thanks sana kudukurikirana n'abafana n'abakinnyi b'amasinema babimenye uje ndabakurikirana mbanze utuntu twayo muri uwo mwanya gusa nyene filme serie imwe ndashaka episode kandi ndashaka kumara imisi nibazi kandi si kandi ka episode usanga atari kare je ndaraba nkabika nkakora ibindi nkagaruka nk'abandanye ya ndabitahura ashaba businessman niko mumeze by the way muraberanye na LIBERT ukuntu muri cinema yego muraberanye then muruzuzana mugakompletana façon mukamanchingana sikajya kaboro umengo muriko muri tuntu twabana mwigakera ngurumva ngasha ngo nani nguvuze ko exeta ryari ngo muri avril ngo no 14 avril 14 iyo exeta nigeze ibaho ngo muzokora exeta umunsi bakundana ngo umunsi waba ngo niko yanya atamuserivisi eka ho umwana nanje nta ofisi kibazo bagisanye ajya rero mwese murapendanye narabimenye mwe murakundanye sasa ubibwira uwundi niwe ataraboneka uzovyakira gute LIBERT ntiyagutera imitoma gute ntiyakudraga ko narabonye ko mukundanye muri kajya ka episode biraboneka ko muzokundana shake ndabimenye ibanga ko nyanya ari imitoma navyonzi ko tuzokundana okay ntiyakudraga uzomwishura gute navyonzi ariko uramukunda umuntu kweriye ni script uramukunda rero Adi uno uramukunda LIBERT tuvuga ivyanditse sawa uno uramukunda LIBERT oya why nimwakundana muri cinema sinumva muri cinema uramukunda muri film muri ya film ya FEU uri sire man kujya kuna kugwa yaze kugwa mu nducu baba oya ni nkuko kujya ni nkuko gwetwo hura nkaca nafise igishika cyo kuguhaginga hamwe cyunkuri noma none ntibishoboka uri ubuzima bwa film uno musi wotubwira ibintu bibiri buriko buragufasha udoke intambwe zibirushikako mu buzima busanzwe biturutse kuri film intambwe zibishikako biturutse kuri film icambere intambwe ya mbere nuko niga buri munsi kubera niyo uri kuri set uri kuriga film uyikinye uri kuriga yo ni intambwe ya mbere bituma ugira growing up mu bitekerezo intambwe ya kabiri novuga kandi ishimisha ni nkuko ushobora guhura n'umuntu usanga n'umuntu akuze muri film atusanga akuravye akudyohererewe arishimye nkara fois passé nari mvuye ku ishuri muri ville impande ya BGF ngomba gushika impande ya BGF aho yimukiye camura n'umukobwa ari imbere yanje mbonye ni aramagaye mu izina mbona yishimye ifise ibiguma byo kumpobera nanje rero sinkunda kwirengagiza umuntu vraiment sidagenda nyine yamagaye mu izina mwatara mu ndamuzi ndagenda turahaginga ndamuramutsa umukobwa turahaginga ndamuramutsa ndamubaza makuru nyine tuyaga nyine hano tuzinaye ko je vraiment naho ntakubuzi mugabo ari nzo mpamagara mu izina ewana nyine tuyaga nk'umuntu uzinanye kandi ni vyiza cyane mugabo ikindi kintu umuntu yakiri maze ko hari umuntu bari baheruka kumpresenta nabona bengo barasa mwabona bengo ntavyiyumviye no kivuga ndabireka ndamuhobera turamukanya tubazanye makuru muri maduje kuhoberana
cyane umva mbwi avuze FEU ndavuga ati finalement anze muri FEU cyane ndavuga ati wona nta kibazo nyine turagere shitse mbe naritwe ko biraryoshe kandi nanezere biraryoshe kuba popular ku neza mu bikogwa voilà ukaba popular mu gikorwa wakoze kandi iyo igikorwa kibaye cyiza ni uronka abantu bati yo ndangyoye kukubona jewe ari abagore bamaze kungwa mu nda nkajugumya cyaba abagore bagabo bamfata ngo ari wa mama la fois passée twahuriye kuri Kotebo ngo yo ndakubonye ngo mbeje nzopfa ego yubatse ngo je ko ndakubonye nzopfa ngo natangwe gukira ndi muri Belgique ngo naje mfite umugambi wo kurondera bace baranyiba ndakena ubu ngo ndandaza kuri Kotebo yaragiye mu buterere nanje ngiye mu Cibitoke kuri salo chanda namubwiye ati we acha tune basi nikwache pare Cibitoke ufuna ashika moto ikubebe buterere si ivyo bintu biba biryoshe kandi cyane biryoshe cyane nimwe mu mpamvu ituma je mba numva ntagomba gutakaza ubwiza igihugu ku bantu voilà c'est ça kubera umuntu wese kwisi arakunda umuntu ubwiza igihugu umuntu wese kwisi arakunda umuntu yubaha umuntu wese kwisi arakunda umuntu afise urukundo atarukundo ufise nawe ntawo gukunda nicyo kintu rero nanje cya kabiri nunguka kubera ko mva magenda umuntu ndakunda ngira abantu benshi kandi bamenye muri positive way mbe umuntu ndi sociable kwa nuboze nuno munsi nuriye moto ndiko ndaza ngaha imande yiwacu nyine kwirabara nuriye moto ngeze imbere mva umuntu ampamagaye chance ndahindukira mbona ndamukije ndabamutse nabaze ni sawa muga ndavye visage ntawenzi muga nakiri baza toujours ni film mva ko ari ibintu biryoshe ibintu umuntu aba yunguka kare nkora journalisme ibyo sinivyigira biba kenshi televiziyo yakora mu ntiyari isobanutse kutabiga nako tamaye akazi ko nyine akazi gaha kuri ACTV gashawe nta kwansavye warigeze ukansaba akagwa bose bagusaba abo ugaha bose bagusaba je nta muntu n'umwe na kuva nimba maze gusabwa akazi n'abantu 10 umunani narabahaye akazi okay babiri ntagahaye nta moye nari mfise narabakoreye indi geste ariko ni vyiza kuba wakoze ikintu kizima kandi ikintu ciza kubera ko ufite abantu benshi batunze ibijyango yabo donc ari bivuye kuri wewe afise salon afise nyine ibintu byinshi ukora bigafsana aba ari vyiza cyane iyo mushushe abajyasura barabarondera cyane si tumwe b'abakobwa biramaze gushika wavyitwayemo gute nimba bitarashika mbene byashiko uzovyitwaramo gute umuntu wese azi ko aje imbere ya kamera akamara umwanya munini imbere ya kamera antuka ndibaza ko abantu bamurondera bon hari bamurondera muri positive way none bamurondera muri negative way mvute positive way ntashobora kuba yumva nyina kwishimire akayumva yo tunga nimero yawe mukaza murayaga mu buzima busanzwe donc mukayaga mukeshanja ma conversation afise ikibazo kakiyaka nk'abantu bari hanze cyane hamwe usanga yabuze umuntu umwizigirwa hino kavuga ati peut-être ukunda kubona muri filme cyangwa ukunda kubona uko ibiganiro woba uri umuntu umwizigirwa reka donc kacyabonda nimero yawe mukaza muravugana uko mugenda muresheje amajambo niko agenda akumviriza bivanye na objectif yatumye arondera nimero yawe umva yuko aba abantu beza baba baje muri positive way hariho nabandi usanga nyene bavuga ati reka ntunge nimero yiwe ndamuronde ntunge nimero yiwe kuko ari umustar peut-être cyangwa se kubera ko nyene ari umuntu nkunda ndayitunge juste tuvuga atayindi objectif afise nundi usanga cyane ku bahungu afise objectif yo kudraga aho kudraga si bibi navyo navyo si bibi ahubwo nivyo vyiza cyane bon gukundwa ni vyiza ni vyiza gukundwa ni vyiza ariko cyane ku ba diaspora cyane nibaza ko kugira aje kukudraga hano benshi usanga bacayifata nka umwansi for example akanyandikira akambaza makuru la fois passée wanyandikiye numu diaspora pe yandikiye acambwira ijambo rya mbere yambajije donc yaranyandikiye hello how are you I'm good acambwira ngo afise umu boyfriend no ayambwiye ngo uri married ndambwira ati yes ndi married mugabo acambaza ngo afise umu fiance ndavuga ati ndi ankuba acambona mengo nico kintu cyakimunda cyonyene kuva mu situation kandi kuvugana navyo si bibi umuntu wese agira objectif ni bibi kubera ko même si andi umuntu akwankiye ikintu urazi impamvu je ntucureka kumuvugisha urazi impamvu yanse usubira kukuvugisha
abarikara ari yubara nta guteranya n'umusheri wawe oya sukuyuba abatinya ko je namukunze umukobwa sinzoje kumwandikira twisheri twibebe twiki abadiaspora Avuze wowe mucoresha nawe utamupenda kumucoresha oya je si coresha vraiment nzo gucoresha wapi umukobwa acoresha ni byiza gucoresha mugabo biratakaza valeur y'umuntu cyane ku bakobwa vraiment ariko usabye umuntu akwiye gusaba umuntu bumvikana bafise ivyo bahurira gusaba urazi ari umuntu ibaze nk'uwo mu diaspora ni muzinanye urumva acha kwandika amaze nk'amezi abiri muvugana nyene bisanzwe ujutanga kumucoresha uko no kwitesha agaciro cyane ndabizi ko abantu benshi bakunda kwandika n'aba diaspora banyine baca ku makamera sangandikiwe n'umu diaspora twege abakobwa bo mu Burundi tubaye nimero yo hanze twiyumvira amafaranga nta bindi bintu twiyumvira aricyo kintu gituma kenshi dukunda kugwa mu mporero ugasanga umukobwa wino ari ready gukora whatever kugira ngo aronke amafaranga for example ikintu ashobora gukora gifata risk kubera amafaranga n'igiki gifata risk cyambere usanga ari wa amubwiye nti aramuha amafaranga ubwa mbere ko diaspora ashaka kugwa amafaranga ubwa mbere yaguha ubwa kabiri ubwa gatatu nawe agize ivyo gusaba hari ikintu twe tumeze novuga hari nka faiblesse ku bakobwa uwo umuntu aguhaye amahera ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu narakinga gusaba yakwitayeho ni yagusaba ivyo gusaba antuka benshi ntibafise ijya force yo kuvyanga benshi niyo twaba tubona ama video asirikira ku marezo yose kubera ko hazo donc kugira mu ngiye bya bintu par exemple amafoto ari tuni cyangwa ama video ntabwo bayamurungikiye for free nuko habayeho échange hari ivyo yamuhaye amuha nk'umwaka ugahera muheretse hanyuma kakabiri nawe amusage acabona na foto ndi tuni ni amaze nk'ibintu byinshi ama miliyoni akanakantu kari simple agaca murungikira ariko cyangwa ugasanga hari ukuntu usanga yanse kumurungikira video cyangwa yanse kumurungikira foto bagaca bagira appel video aba diaspora bafite ubwenge bakoresha ama iPhone hari ukuntu ugira enregistrement screen video screen video si iPhone yonyene niyo iwawe irabikora ni wanje abikora ugaca usanga bakora bavugana wibaza yuko nyene ari kuri call video abantu bakora ivyo bintu bumve ko bakora ibintu by'ubujuju cyane nico kintu abantu benshi bakunda ariko sinovuga ngo umukobwa ahereza video mukunzi wiwe ngo nubujuju urukundo n'ikindi kintu urukundo habamo kwizerana none ndakubaze andi habaho kwizerana habaho kwitana habaho guhuma ndiko bavuga ngo none kwizerana ni makumuheze video rituni udahumye cyane ifoto rituni udahuma nowe nuhuma none yumvikana nta rukundo vraiment oya ubwo rukundo ntirubaho ubwo rukundo ntirubaho nimba gukunda yavuga yuko mufise donc afise projet kugutwara kuko atorindira akagutwara andi urazi umukobwa umuhungu ashobora kwigupropose sivyo akabigupropose cyangwa akabishaka akarengerwa mugabo ashobora kuvyanga kuko utovyanga ariko bibaye ngombwa ko mu mutima ukwemerera uramutamwo ivyo kumutamwo bivana na shoya y'umuntu ariko vyiza nico no conseil ko bagenzanje umuhungu cyambere aje kukudraga mubaze objectif yiwe azokwaba yakubwiye ababwiza azokweka objectif nziza sawa yakubwiye uko afise projet yuko umubera umugore ako kandi ko cyumufatira ko nimbo ushaka ko nzo kubera umugore why ushaka ko to making a sex before marriage dindira rero ko nzo kubera umugore wamaze kubitamo dindira tugire processes zose kuvuga dukwe mariage indi yoca kwica shi uja guha abandi yoca kwica voilà mbwa nawe uca wizigama rero uvuga ati nimba umukunzi wanje nawe uvuga umukunzi wanje okay gushika aho tupoze mariage no wowe tuja hanze gukwera iki nico kintu kinani abakobwa benshi ubwo sanga donc impamvu kino gihe abakobwa benshi gusina abahungu tuja mu nkundo juste kubera plaisir twiryohere bumve ko nasohokanye na ariko no kwiryohera bumve ko nasohokanye n'umutsipe ngaho bumve ko nasohokanye mugabo ico kintu beje uramubona ya ni mwiza vraiment ni mwiza hamwe na Shirawe ninde mwiza Shirawe wanje no mwiza Ruvan ikintu kitunanira cyane wawo kan ikintu kitunanira nuko abakobwa benshi n'abahungu benshi bo mu generation dukunda kuja mu nkundo kuko nabonye umuhungu ari mwiza ari bogari nsokanye nabambone ko ndi kumwe ni beje nsokanye nabambone ko ndi kumwe n'umukobwa mwiza ariko to objectif afise jewe ko nari beje ko bankunda uri beje reka
urumva umukobwa inge nibwire abantu ko baragurikana umukobwa wari we wese umuhungu aje kudraga mubaze objectif afise na projet afise akubwiye ko ari ya mariage uwo ni sawa bizoca bigufasha kugira gute kwizigama kuvuga ati ndinde mariage nako akuzana ibintu ngakubwira ngo muvuga ati wazisezerano ni mariage na ivyo byabaye muri etat civil mariage umuhungu nawe aje akakubwira aje kudraga gacha umubaza objectif akubwira ati ngene je ndagukunda akuzana ibintu nk'ivyo zo cuvuga ati uyu siwe cumuheba kuko wewe nta objectif ni wawe ndi wo kwiryohera gusa nta bindi bakoze ku mpanuro tuzozigendera tw'abahungu cyangwa nzozigendera nk'umuhungu n'abandi turabasaba kuzigendera ubundi biraryoshe ko ufise umuntu umwe ukaba ufise umukobwa umwe ukaba ufise umuhungu umwe ugati ufise ideme imwe kabisa voilà c'est ça ni vyiza vraiment cyane kabisa nawe ufise umusheri umwe rukumbi kandi nambwiye jewe uzoshaka umvange bakasikiye mariage kimya kimwe zo vyiza vraiment hari akazi utokora mu buzima busanzwe akazi ntokora nakazi nakamwe ntokora nakazi nakamwe ntokora narigeze gukora ikiganiro mvuga ko nigeze gukora ubuyede abantu ntibavyemera nabukoze c'est vrai nabukoze uzi impamvu kubera ko nari umunyeshuri niga kuri secondaire kandi jewe vraiment umuntu nakuze shaka kurya amafaranga nirondereye naponje abizi ponje rigenda mubwira ati banzirindiye shaka ibintu ndavyikorera nko kwishuri vraiment meruka déplacement wanje kuja kwishuri nangwe university mwaka wa mbere no musi nguma mpeze ndirihira amafaranga niya nayo nironderera uwo musi nakoze ubuyede nyene nari numva ata amafaranga afise ico gihe ubuyede bwari kuri mengo 3500 mengo 3500 nabukoze amafaranga ndashaka kuvuga why not sindabukora akazi kama amafaranga sindakwiye kubera sawa muyede kuhaje kandi mwese nawe yigena nakoze bikura pondo jewe bigenda ndabikora kenshi c'est ça kuya gusa kamera bidayo rero ariko imana imeza igihumbi 10 byo kurya ari byo ntokora ariko sinkora kubera amahera cyane bijya bintu ndabikora kubera ya mahera batanga mu buyede bivaye na imana bitugejeje na mahera umuntu ashobora bon byose kangabira umuntu si arono ariko ndabikora mu ntumbero yo kumva ko no bikora bibaye ngombwa kandi none abikora nubwo ntohemwe nkabikora avec umutima kandi ni kwigisha abantu yuko atakazi nakam kadafite cyo kakokumarira mu buzima twigishije abantu mbega hari ikintu ntakubajije wumva ko wogenda ukivuze ikintu ntambajije nkana kimwe wewe urafise ikintu kimwe wogenda umajije ubunyene ikintu ngenda kwajije ubunyene okay jewe Chanceline je niyo nkuru chance kwizina rya niyo nkuru Chanceline n'izina ry'abafana n'abakunzi ba Andi dufise ikibazo batukubaje Andi papa Ayane uzoka Maria utegekanya gukora mariage d'ici 2026 murinde kuja kure okay acha yisha nikize tarahe ariko attention ni utegekanya utegekanya uvana ntibiri ngombwa utegekanya 2026 mina muoa bana mama yake mariage pipipi nzokwamarira nzomudafizi namuoa dabatemo azo dutego vraiment dutemo kweki kibazo bijari vya mariage by the way waruberewe cyane urakuze andi fo ku 26 ans ndacari umwana man okay ushaka kuba umwana urazi ushaka kuba umwana muri mu myaka imyaka izi nimero bavuga umwaka umwe ibiri ariko ukabukuze cyewe mutwe dukijuje umutwe urakuze birazwe urakuze ukora ibintu biri big bro ibyaha karorero we akarero kambere yarigeze gutegura concert yabereye kuri ari totomo ya vraiment umuntu umwe yatumiyemo abasitari batandukanye harimo Rinoji harimo D1 na Oleg nyibutse n'abandi ntabwo nibuka hari undi umwe yabereye kuri Nueve umva ko ari ibintu izo ni ibintu bitokora umuntu vraiment nyine adafise Imana iradukunda nta bushobozi budufise Imana iradukunda Imana iraduhaye niduha burya bushobozi nawe bakora ndagushimye nawe mukunzi wa Steve dukurikiranye ndakwifuriza kugira ibihe byiza amagara meza
ugwaye Imana igufashe ukire, ushonje Imana iguronse ivyo ufungura, ubuze amafaranga Imana yakuronse, wibuke kandi ko ari mushobora vyose. Remember kugira subscribe Jenny, Mr. Kaboy, Mr. Big Blend, Mr. Big Mark, Mr. CEO, Mr. Solution, and the MC. Welcome again. Bye bye. Ciao ciao. Every story matters.